tubaramutse twongera tubashimira bakunzi ba Zacu TV namwe mwese mudangisha kurikirana ibiganiro kuri TV yacu yanyu ikaze ku makuru agenda avuga ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine aho igeze ku munsi w'amajana 449. Ivigini Prigozhin yagiriza ingabo z'Uburusiya gutererana abasirikare ba Wagner Group zigahunga urugamba arivyo biri gutuma iki gisirikare cigenga kigenda gitakaza abasirikare benshi ku rugamba ndetse kinatakaza n'ibice bimwe barigaruriye muri Bakhmut. Naho Ukraine ngo ntiyiteze namba kurekura igice na kimwe Uburusiya bwafashe biciye mu nzira y'ibiganiro. Ibi akavyatangajwe inyuma yuko intumwa z'Ubushinwa zirungitswe i Kiev kugira ngo ziganire na mukuru w'igihugu ca Kiev ndetse n'umushikiranganje w'imigenderanire ku bibazo c'intambara nuko yohagarara. Naho Kirill Budanov asanzwe arongoye iperereza muri Ukraine yemeje ko ari nyuma y'ibitero vyagiye bihekura abasirikare ndetse n'abantu basanzwe bigenga abanyamakuru bashikiriza buri kimwe cyose ku ruhande rw'Uburusiya. Tugiye guca hirya no hino n'ayandi makuru twaguteguriye na cyane cyane agenda avugwa kuri no ntambara, aho kandi tuza kurabira hamwe n'itembagara ridasanzwe ry'itreni muri Crimea. Ikaze ku makuru twaguteguriye. Ivigini Prigozhin asanzwe arongoye umutwe wa gisirikare wa Wagner Group kuri wa kane yongeye kwagiriza ingabo z'Uburusiya gutererana ingabo za Wagner Group ku rugamba zigahunga urugamba. Asaba urongoye ingabo Gerasimov n'umushikiranganje w'umutekano w'Uburusiya Sergei Shoigu kugira ico bakoze ngo kuko ikete yabandikiye bishoboka yuko boba batarisomye. Biciye kuri Telegram mu buryo bw'amajwi, Prigozhin yagize ati ingabo z'Uburusiya zadutereranye zirekura zinava kuri metero zishika amajana 570 mu buraruko bwa Bakhmut. Ibi bigashira ubuzima bw'ingabo zacu mu kaga. Ubu butumwa mbuhaye cyane indongozi z'aba kuru bacu biciye ahagaragara kuko ikete nari nanditse bishoboka yuko batagitayeho kuva mu ndwa iheze. Rero Ivigini Prigozhin yakoze kwagiriza inite z'Uburusiya zigize brigade ya 74 guta zikomoka ku rugamba muri Bakhmut. Ibi bikaba byarahaye ingabo za Ukraine gufata ibice bimwe mu buraruko n'ubuseruko bwa Bakhmut vyari vyarigaruriwe n'ingabo z'umutwe wa Wagner Group. Nyuma yuko mu ntango z'ukwezi kwa gatanu Ivigini Prigozhin atangarije ko igisirikare cy'Uburusiya gikwiye kubaha ibigwanisho bikaze kandi bikwiye kugira ngo babandanye guhangana n'umwasi ndetse uno muji wa Bakhmut bavure bawufata kuri uyu, ndetse anatangaza yuko kugenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatanu bitagenze uko azovana ingabo ziwe muri Bakhmut. Shoigu na Gerasimov bakaba rero bahavuye batanga ibigwanisho kuri uyu mutwe, ari vyatumye ingabo za Wagner Group ziguma muri kano gace ka Bakhmut. Bimeze uko mu gihe Ukraine yoyo itangaza ko kuri uyu wa kane yamaze kwigarurira ibice bitandukanye muri Bakhmut ndetse ngo ibice biri hagati ya metero 500 na metero 1700 mu bice bimwe vyo mu muji bikaba vyamaze gufatwa nkuko vyemezwa na Serhiy Shevati avugira ingabo mu seruko bwo mu muji wa Donetsk bwo mu ntara ya Donetsk, aho yagize ati nubwo ingabo zacu zidahagije mu bikoresho ndetse n'ingabo zikwiye, ariko turamaze kugaruza muri Bakhmut kuva kuri metero 150 na metero 1700 muri kano gace. Pedro Padalu, komanda wa unite imwe mu zigwanira ku butaka muri kano gace nyene, yagize ico avuga ku mpamvu batari yagize ico avuga impamvu ziri inyuma kuba batari ko barafata ibice binini muri kano gace, aho yavuze yuko
kuba amabarabara yose yarabomowe biri mu gutuma ibigwanisho bidashikira ingabo vyoroshe, arivyo biriko biratuma badafata ibice binini mw'uyu muji. Naho kuva kuyu wa 16 n'uyu wa 17 delegation y'abashinwa barongowe na Li Hu bari i Kiev kumvo zo gusaba ko haba ibiganiro hagati y'Uburusiya na Ukraine, bibaye na ngombwa Ubushinwa bukaba umuhuza hagati ya bino bihugu bibiri nk'uko baheruka kubikora hagati ya Iran na Arabie Saoudite. Ariko umushikiranganji w'imigenderanire wa Ukraine Dmitry Kuleba yatereye hejuru inyuma y'ibiganiro bakoze ku magenekerezo ya 16 na 17, aho yemeza yuko Ukraine itazokwemera namba kurekura agace na kamwe kari aka Ukraine Uburusiya bwafashe biciye mu biganiro ibyo ari byo byose bizoba. Aganira n'itangazamakuru inyuma y'ibiganiro vyakozwe hagati ya Li Hu na Dmitry Kuleba, yagize ati ihangiro ryo kugarukana amahoro n'ituze no kubaka no kubahiriza ubutaka bwa Ukraine. Gusa n'ayandi makuru yatangajwe kuri ibi nyuma yuko uyu yahoze ari ambasaderi w'Ubushinwa mu Burusiya yari yarungitswe i Kiev kugira ngo ashobore kugiranira ibiganiro n'abategetsi batandukanye harimo na Volodymyr Zelensky, nyuma akazoca akomereza mu bundi buce ndetse no mu bindi bihugu, aho yitezwe mu bihugu nka Pologne, Ubudagi, Ubufaransa ndetse no mu Bubiligi hasanzwe hari icicaro c'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Bishitse uko mu gihe ingabo za Burusiya ndetse n'ingabo za Ukraine zikibandanya zihangana mu bice Uburusiya bwemeza yuko bwafashe, yaho intara zishika 4 arizo Crimea, Zaporizhia, Donetsk, Kherson na Luhansk kuva mu mwaka wa 2014 bivugwa yuko zigaruriwe. Ubushinwa nubwo butigeze bwiyamiriza ibitero by'Uburusiya muri Ukraine, byagumye byerekana yuko ataho bishingiye atanaho vyegamiye muri ino ntambara. Bimeze uko mu gihe mu kwezi gutaha kwa gatandatu naho delegation ya Afrika irongowe na Cyril Ramaphosa yiteguriye kugendera bino bihugu bibiri vya Ukraine ndetse na Burusiya mu nzira y'ibiganiro ishobora guhuza bino bihugu aheza hafi umwaka n'inusu biri mu ntambara. Dmitry Peskov bavugira Kremlin yavuze yuko ingingo izoshikirizwa yose hagati y'abantu bakuru b'ibihugu vya Afrika, aho bazoba barongowe n'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, biteguriye kuyakira ndetse bakayiganiriraho. Naho Kirill Budanov asanzwe arongoye igenderesha canke iperereza muri Ukraine ku myaka yiwe 37 amaze gushirirwa ko impapuro zo kumuta muri yompi n'igihugu c'Uburusiya, yemeye ko ari nyuma y'ibitero vyagiye bigabwa mu nzira yo gucecekesha abavuga neza ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine. Aganira n'ikinyamakuru gikorera ku muhora wa YouTube cha Rizini Ryud, yemeye ko abapropagandiste bose yagiye abija inyuma y'ibitero vyagiye bibahitana mu Burusiya. Yagize ati twarabiteguye bimwe ariko bike kandi vyarakozwe. Shimiye ibinyamakuru vyagiye bitanga amakuru uko vyagenze. Yongeye kandi anavuga neza yuko ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine bizogenda bicecekesha azoza arabiterera inkunga, aho yemeje yuko Kremlin yashoye amafaranga menshi muri propagande kubatera ku bitero vyagiye bikugwa hirya no hino muri Ukraine, na cyane bakora propagande bashigikira ibitero vyagiye bikugwa muri Ukraine. Budanov yemeje yuko ari inyuma y'ibitero vyagiye vyica abanyamakuru batandukanye harimo Vladimir Tatarski yiciwe
i St. Petersburg ku igenekerezo ya kabiri z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2023. Uyundi ashobora kuba ari inyuma yiwe yicwa yiwe ni Daria Dugina, aho yahora avuga kuri televiziyo y'Uburusiya ya Russia TV. Nawe yagandaguye mu kwezi k'umunani umwaka uheze. Akaba ari kandi n'igitero cyaswe kwivuganya umunyamakuru Zakar Pilepin kugenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2023. Ibino bitero byose Budanov Krilo Major Lieutenant akaba yemeza yuko agenda akoresha abarusiya 100% kugira ngo bashobore gutera bino bitero, ndetse ngo bimwe bikaba bigenda neza nk'uko biba vyateguwe. Bimeze uko mu gihe kuri wa 18 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 Ukraine yari itwaye intete mu gatondo kuri wa kane muri Crimea hafi ya Simferopol, umuji ugira kabiri mu bunini mu ntara ya Crimea. Yagize impanuka mu ntara ya Crimea hafi y'ikigwati ca Stenkoy. Sergei Asyonov arongoye yanditse kuri Telegram avuga yuko atanumwe yapfuye canke ngo akomereke. Naho ibi ngo bishobora kuba vyaciye bihagarika iherekanywa ry'ibinyantete n'ibindi bitandukanye muri kano gace. Kirill Budanov rero akaba yongeye gushimangira, tugarutse kuri ino nkuru ya Kirill Budanov, yuko yifuza yuko Uburusiya butegura gukinjura hafi metero 60 maili 60 hakaba zone de demilitarisation hagati y'urubibe rw'Uburusiya na Ukraine, kugira ngo ibintu vyongere gufata inzira n'amahoro yongere kuramba hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Kirill Budanov Lieutenant Major Lieutenant General akaba rero yashiriweho impapuro zo kumuta muri yompi mu kwezi kweze kwa kane n'ubushikiranganji bw'umutekano mu gihugu c'Uburusiya. Naho deal canke se amasezerano yo kudandaza y'icuruzwa ry'ingano hagati y'ibihugu vya Ukraine n'Uburusiya yongeye kongezwa amezi 2 agiye kuza. Reka tubashimira ko mubanye natwe mu biganiro vyacu kuri Vyacu TV. Share, like, comment, kuri na subscribe kugira ngo amakuru atandukanye nzozemera ronkera ku gihe.